amaraso afise dimension zibiri. Arafise dimension ya mbere yuko ari ikintu kigaragara, ari ikintu kiboneshwa amaso y'umubiri, ariko ngabo kandi amaraso afise dimension mu buryo bw'impwemu, afise uruhande rwo mu buryo bw'impwemu, aho amaraso ari irembo, aho amaraso ari icyaremwe cy'impwemu, aho amaraso atari gusa ikintu gisanzwe cyo ngaha muri nosi, ariko amaraso afise ivyo atekeyemwo vy'impwemu kandi bidasanzwe umwana umuntu abwizwa kumenya. Amaraso mani majambo, uruhande rumwe ni ikintu kigaragara, ni ikintu cy'umubiri, ariko mugabo kandi amaraso ni ikintu cy'impwemu. Bavuge dimension y'impwemu y'amaraso. Ngiye muri dimension igaragara, amaraso afise yaba propriete yene munsi, afise bijya vyose mwize muri biology, ariko bavuge amaraso mu ruhande rw'impwemu, icyo mutigeze mumenya, icyo mutigeze mumbwirwa, icyo mutigeze mwigishwa kubijanye n'icyo amaraso ari mu buryo bw'impwemu. Bimusikiye kubabwira amabanga ahishijwe inyuma y'amaraso. Amaraso nk'irembo, blood as gate. Twese turazi yuko amaraso ni ikintu kiri physique, kiri materiel. Iyo ubomye amaraso urashobora kumenya neza ko ari amaraso. Amaraso aratandukanye n'indi likide yindi ishobora kuba isa na rouge. Amaraso arafise amapropriete yayo. Ahantu hasesetse amaraso, umuntu wese ahageze ashobora kumenya ngo aya ni amaraso. Mugabo amaraso afise dimension zibiri. Arafise dimension ya mbere yuko ari ikintu kigaragara, ari ikintu kiboneshwa amaso y'umubiri, ariko mugabo kandi amaraso afise dimension mu buryo bw'impwemu, afise uruhande rwo mu buryo bw'impwemu, aho amaraso ari irembo, aho amaraso ari icyaremwe cy'impwemu, aho amaraso atari gusa ikintu gisanzwe cyo ngaha muri nosi, ariko amaraso afise ivyo atekeyemwo vy'impwemu kandi bidasanzwe umwana umuntu abwizwa kumenya. Amaraso mani majambo, uruhande rumwe ni ikintu kigaragara, ni ikintu cy'umubiri, ariko mugabo kandi amaraso ni ikintu cy'impwemu, ariko kandi ayo maraso bavuge dimension y'impwemu y'amaraso. Ngiye muri dimension igaragara, amaraso afise yaba propriete yene munsi, afise bijya vyose mwize muri biology, ariko bavuge amaraso mu ruhande rw'impwemu, icyo mutigeze mumenya, icyo mutigeze mumbwirwa, icyo mutigeze mwigishwa kubijanye n'icyo amaraso ari mu buryo bw'impwemu. Icyambere, amaraso nanakivuze ni irembo ryo mu buryo bw'impwemu. Icyo ni cyambere. Cya kabiri, amaraso ni umuryango utuma ivy'impwemu n'ivy'umubiri bishobora guhura. Mu yandi majambo, amaraso ni igicaniro. Amaraso kandi afise uruhare rudasanzwe mu bijanye n'ubudandaji wa mw'isi y'impwemu. Amaraso afise igikorwa cyo kuba ifaranga rituma haba guhererekana kw'ibintu, kugura no kugurisha. Amaraso ni ifaranga ryo mu buryo bw'impwemu, rishoboza abaguzi bo mu buryo bw'impwemu kugura no kugurisha. Ndasubiramo, amaraso ni ifaranga ryo mu buryo bw'impwemu, atuma abaguzi bo mu buryo bw'impwemu bagura bakongera bakagurisha. Hamwe n'amaraso umuntu ashobora kurangura, hamwe n'amaraso umuntu ashobora kugira stock, hamwe n'amaraso umuntu ashobora kwegukira ibintu kanaka, hamwe n'amaraso umuntu ashobora gutora ibintu ahantu vyari biri akabizana mu kibanza ashaka. Amaraso ni ifaranga rigutuma ugura kandi wongera ugurisha. It's a spiritual currency. Amaraso kandi ni ubwami bubamwe abantu, bubamwe ubwoko, bubamwe imigenzo. Kurya igihugu gifise umuco, n'amaraso n'ubwami bufise imico itandukanye. Iyo abantu bari kuvuga ngo twebwe akarorero abenengwe, iyo ugiye kuraba uzosanga abantu bose baporta iryo zina ry'uwo muryango riva mu majambo bafise ayo maraso, bakomoka ku muntu afise ayo maraso, bose bafise uko bameze. Iyo ugiye kwiga ibiranga abo bantu uzobisanga ku muntu wese akomoka muri ubwo bwami bw'amaraso. Ariko ndababwira ameze uko nyene. Burya iyo hatazaraba kuvangana kw'amaraso, tuba dufise ubwoko bumwe bw'abantu. Mugabo uyu munsi niyo bakeneye kugira ubushakashatsi, kumenya icyateye, kumenya imiti, kumenya amaprevention bagira, amaraso baza guprevasa amaraso yacu, bagenda ahantu hari ubwoko bw'abantu butigeze buvangana yani mo, nibo bafise amaraso ari pure. Ubundi amaraso yacu twese aravanze. Urashobora kubura ingambwa ufise amaraso y'abajuifu, urashobora kubura ingambwa ufise amaraso y'abarabu. Uko abantu bagenda barahura bamenyana uburyo bwo guhuza ibitsina, niko amaraso agenda aravangana. Uyu munsi biragoye utagiye muri abo bantu abapigme b'abantu bo mu mashyamba hariya za Amazone, hariya aho za Kongo, niyo bantu bagisa amaraso ari pure. Ugiye kurabuza gusanga amaraso wavangatiranye n'abantu benshi cyane imico itandukanye. Nico gituma uyu munsi tubona ibintu byinshi bitandukanye, ubwoko bwinshi bw'abantu batandukanye. Abana birashobora kubavukana mugabo batameze kumwe. Si nivyo, hari abantu bagendana
amaraso y'ivyaremwe vy'Impwemu. Parce que nabwiye amaraso n'icaremwe c'Impwemu. Nico gituma amaraso afise ijwi rirenga amajwi yo ngaha mw'isi ahagera, rishobora kugenda rikumvikana mw'isi y'Impwemu. Hari abantu baryamana n'abadayimoni. Biratubwira dusome mw'Itanguriro n'igicatumye Imana yicuza ituma yaremye umwana umwe. Hari ivyaremwe vy'ijuru vyo ico gihe ngo hari bigatega mw'isi. Itanguriro igice ca 6 no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu bavuze ngo abana b'Imana raba kino kintu abana b'Imana bariko baravuga sabakizwa n'abamarayika. Nico gituma umunsi mubona yama mythology greke n'ibindi mwumva Imana zo mu mazi ziganza amarembo yo mu mazi, Imana ziganza amarembo y'imiyaga n'ibindi byinshi bitandukanye zishobora kuza zikaryamana n'umuntu. Biga mwumva vy'ama mythology greke agena amarealité spirituelle. Bibiliya itubwira ngo time after science Nephites lived on earth, for whenever the sons of God had intercourses with women, they gave birth to children who became the heroes and famous warriors of ancient times. Bakabona umuntu ariko akora ibintu biteye ubwoba, kumbe afise amaraso avanze, afise amaraso arimwo amadivinite, amarembo avanga cyane n'amaraso ngaha muri nosi. Amaraso ntiyabayekeye hano muri nosi, amaraso yavuye mu ijuru. Nimba aba bamarayika baraje bakaryama n'abakobwa bo mw'isi bakavyara, bivuga ngo mu yandi majambo bari bafise amaraso. Ayo maraso batubwiye ngo abo ni bahavuye baba raba kino kintu abahizi ba kera babaye barurangirana ba Goliyati. Goliyati ntiyari umuntu asanzwe, yari umuntu yigize, yari umuntu abo bantu bari hagati muri twebwe. Yitwa nabwira mu bantu b'Impwemu, lakini mba ndiko nashaka no guprefera ubuzima bwanyu. Hari bamwe birira turuva ngo ariko barondera ubuzima bwa ugasanga baryamanye n'imyuka pana abantu. Nta matemonyaje mwama mumvise no bafise imibiri y'abantu, bafise capacity yo kwafisa imibiri y'abantu mugabo atari abantu. Amaraso bafise samaraso akomoka mu bantu n'amaraso akomoka mu isi y'Impwemu. Cyutuma umuntu wa mbere Imana yaremye, soma neza Bibiliya yiwawe, amaraso yagize yavuye mu Mana. Vyumvikana neza yuko mwizo mw'isi y'Impwemu hari amaraso. Yesu icyamutumye adashobora gufatwa n'amarembo ya hano muri nosi. Muri bamwe babwira ngo urumva ngo ivyo bicane ngo Yesu yarigeze avuga ngo bijane bicane. Haro vyinshi Imana itabwira abari bo bose. Abirira musi bibwiye bitabahirwa. Bona ngo Yesu muri hafise ngo abakomoka kugenda usome neza. Yesu amaraso yarafise, yari amaraso akomoka hano muri nosi. Iyaza ko afise amaraso akomoka hano muri nosi, yari kuba yaratsinzwe, yari kuba nawe yarakoze icyaha. Mugabo icyatuma adakorera icyaha cyari kikintu. Yari umuntu n'ivyo ijana kujana. Mugabo yari umuntu ko yakiriye umubiri w'umwana w'umuntu, ariko yari Imana ijana kwijana. Cyituma Mariya amaze kirone ivyo bizoshoboka gute? Ati ntugire ubwoba, ubushobozi bwa Mpwemu Yera buzogutera igitutu. The power of the Holy Spirit shall overshadow you. Inda Mariya yibungenze sinda y'umuntu hano muri nosi, kuko ntiyari yigeze amenya umugabo. Niko ijambo ry'Imana rimbwira. None ayo maraso Yesu yaje afise yayakuye he? Hari amaraso mu buryo bw'Impwemu. Uyu munsi umuntu ababwire amaraso amaraso nire. Nari ngeze kuvuga ko amaraso n'ubwami bufise abarukomokako, bafise uko bameze, bafise nature yabo. Sivyo gusa amaraso mwandiki, amaraso ni gitwazi c'amakuru, ni gitwazi c'ibihe, ni gitwazi c'ubuzima, amaraso ni gitwazi c'ukubaho, amaraso ni gitwazi c'ibintu bitandukanye. Mu maraso yiwawe hariyo ama-evenema azokwama ariko araherekana ukurungana uzogenda ukurikira. Uyu munsi ngomba ndabugura amaso ku bantu bibaza ko ibi ari byo misezerano rya kera. Mugabo ibi nivyo mu buryo bw'Impwemu, n'amahayete mu buryo bw'Impwemu. Isezerano rya kera itaratangura, Imana itangura kuvuga ibijyanye n'amabanga ayisizwe inyuma y'amaraso. Itangura igice ca 4 umurongo w'icenda gushika ku murongo wa 11. Uhoraho abaza Kayini ati Abeli murumunawe ari hehe? Uhoraho abaza Kayini. Hano mwibuke Imana ntiyari yize kubagenda kuko yagenderera se na nyina. Hano Imana yabaje Kayini kuko hari cyayihamagaye. Imana yabaje Kayini kuko hari ijwi ryumvikanye. Imana iza kubaza, iza kurondera urubanza. Iyo tuko turavuga amaraso, ni muvyumve neza ko amaraso ni irembo ry'imanza. Bifatiye ku maraso imanza ziracibwa. Kandi ngo ndabwire ko amaraso is a court, a spiritual court, ni tribunal yo mu buryo bw'Impwemu. Atanumwe ashobora gufekinga aho hantu. Maze kuvyumva hano bivuga ngo usesa amaraso y'abandi nawe ayiwe azoseswa. Iryo ni itegeko riri mu gitabo mpanavyaha, so muri tribunal yitwa amaraso. Abaza Kayini ati Abeli murumuna wawe ari hehe? Aramubaza ati ndabizi, narumubwira murumuna wanje. Mubuza ku murongo w'icumi. Nawe aramubaza ati ico wakoze ico ni gikira bakiro kintu. Ijwi ry'amaraso ya murumuna, ijwi ry'amaraso. Listen, your
brother's blood cries out to me from the ground. Oh God. Amaraso ya murumuna ijwi ryayo ryanakambiye ku isi. Ahantu wasese amaraso ya murumuna wawe, aho hantu habaye kreye irembo. Avuga ngo amaraso ya murumuna wawe yampamagaye raba from the ground. Kuva aho yaseseye. Byumvikana ko aho yasesekeye aho hantu hari ikintu cyabaye. Aho hantu hari urubanza rwashinzwe. Aho hantu hari kuburanishwa kwatanguriye aho hantu. Ntiryampamagaye mu ijuru, no, ryampamagaye kuva aho ayo maraso yarari. Amaraso ni irembo, amaraso ni igicaniro, amaraso ni ikimazi. Ntimukinishe ikintu cyitwa amaraso, kuko benshi kubera nabwiye amaraso aratwaye, ari ingenzi, arafise muri yo. Some records ibihe vyabaye raba kino kintu arojisi recorded, bizokongera kandi gusubira kwerekwa no kumvishwa abantu b'ikindi gihe kindi kizoza. Nico gituma ijwi ryo mu maraso, ibihe vyo mu maraso ntibihenda. Hashobora kuza umwana inyuma y'ibinjana bingahe, wa mwana akaza akora nk'ivya wa wundi nyokuru wa kera yapfa. Nico gituma avuga reproduction. Ndiko mani majambo ni production iguma iriko iraba, kandi umwana ashobora kuvuka ukamuburamwo se ukamuburamwo nyina, ariko baza kuraba ukazomusangamo inakuruza atakiriho. Kubera iki? Amaraso afise muri yo inyandiko, amategeko, amarembo. Ikizungu mavuga uyu munsi amarembo yo mu maraso. Urazi nimba ukeneye kuranirwa muri buno bugingo, ivya mbere vyibanze ubiza guherako ni ukubanza kugenda gukanaliza ukamenya amarembo ari mu maraso yawe, yuguruwe mu maraso yawe. Biratubwiye ngo hamwe nihishurirwa hari funguruzo tuba dufise zo mu bwami bw'Imana, zo mwise mu buryo bw'Impwemu, aho dushobora kugara irembo ryose. Nubwo atari twe twaryuguruye, ariko irembo ryose ryuguruwe, hakabura umuntu aba responsable yo kuryugara. Iryo rembo rizokoma riko rirarotsa abantu, iryo rembo rizokoma riko riratikiza, rizokoma riko atikiza inganda. Uyu munsi abapfipfu ziri premature n'ibikorwa vy'amarembo atigeze yugaba. Ko tumenya irembo urimenyeshwa n'ibikorwa bibiri canke birenga vyisubirije kandi bisa mu mwanya umwe. Nta kuntu wo kwavorta irya mbere ukavorta irya kabiri ugaca ubifata nk'ibisanzwe. Iryo ni irembo. N'igihe bibaye riwe, iyo umuntu w'Impwemu washaka kuza kugenda ukaraba ko atari image, atari video, atari scenario, atari evenement, atari histoire iriko irirepeta. Hari abantu bamaze kuvyakira nk'ibisanzwe ngo twebwe ngo inda za mbere kenshi ziravayo. Iryo tegeko ryanditswe mu maraso. Ngo twebwe biragoye kubona abatama mu muryango wacu. Kubera iki? Hari irembo rinyaga ubuzima bw'abantu. Impfu zidasobanutse ni amajwi y'amarembo ari mu maraso yacu. Kubona umwana yaradukanye ataho kwigeze ruboneka n'umunsi n'umwe ugatwifata bisanzwe ngo nta chance yagize nguma ngo byagenze ukundi kuntu. Oya, ibikorwa vy'amarembo, ingeso mubona ku bana banyu, burya abantu bazapfa kononekara gutyo nyene iyo umwana ariko arakura. Nico gituma narababwike gikomeye, yobu yamatangira imisi yose ibimazi abana biwe. Ntaco uri kurakora ku bana biwawe hamukibaza ko bazopfa kugoroka, bazova kubaha Imana. No, hariho amarembo abiza kuvugamo. Irembo ry'amaraso rirakomeye cyane ku buryo n'umwana atazi kuvuga ashobora gukora ikintu ugacubona ico kintu katari ryambere. Nta bantu mufise abana bakibasha, mwagize abana bakibasha ingena ryama ukabona ko hari umuntu abigira. Uri muto warakoroka ku gitanda, nawe waba uri kuravyara wamubatora munsi y'igitanda. Irembo ry'amaraso ngo iwasubira ngo umuntu bake biga bagaheza, ni irembo ryo mu maraso. Niyo umuntu agiye guheza ryarembo ryo uwo ujahe urinde we ujahe, parce que amarembo arabaza, amarembo araburanya abantu. Nibuke Zaburi ya 24 nimwigire birebire mwabirimba. Umwami w'ubwiza nje ati uwo mwami w'ubwiza ninde? Amarembo yarabajije ninde? Ibipfa gukoreka gutyo nyene. Mu maraso yacu hariyo amarembo. Kwibwa kw'inyenyeri ugasanga ni irembo ryugurutse mu maraso yiwawe. Icyo ukora cyose hari ubundi muntu aza iyuheje. Muri buka isezerano ubundi dufise, ubundi nuko vino zacu ari twebwe tuzinezererwamo, ariko ahandi uwejeje gukora ibintu vyose bimeze neza. Hari aho bambwiye yarakoze projet ahamagara abantu arabashiramwo, ari we yabitanguje vyose. Babana amaze kubashiramo amafaranga ataraza, babana bashiramubwira ngo tubise ntitushaka ko ubamwe. Wa muntu ati je nkunda amahoro ndagiye, abaragiye, abandi basigara baragira iki, baramererwa neza. Amarembo yo mu maraso yuri kurabona abantu bari lash, abantu atarabagwanyi, ayo n'amarembo. Kenshi amarembo yuguruwe mu maraso yacu, kenshi yamashaka kugira iki, kutwereka ko ibintu bikazi, ibintu bikomeye. Hahigwa abarondera amahoro. Amahoro bayarondera gute? Amahoro bayarondera mu ntambara. Mwari mubizi qui veut la paix prépare la guerre. Mugabese amahoro nukureka bakabatwara nka Beni Hadadi. Ejo azotuma abantu biwe umweganize abagore bawe beza, umweganize abakobwa bawe beza, n'ivy'agaciro ufise azoza kubitora ejo. Rero bese ngo bakeneye amahoro baguma ariko baribwa bakabiraba gutya. Rimwe kabiri kangahe? Savura
ugara iryo rembo kuko utaryugaye ntawe uzorikugarira ni wewe wo kugara iryo rembo amarembo menshi yagiye yugururwa amaraso yaje kazoza gakomeye kakibwa irembo rikaba rirahari ryo kugatwara ubutabazi ibihe byiza ntibimara umwanya munini abarondera amahoro bayarondera mu ntambara iki kintu gucandike ahantu Apostle Kevin SIBOMANA said so amahoro tuyaronderera mu ntambara ushaka amahoro ugara amarembo y'abansi bawe ganza amarembo y'abansi bawe uzoburonsa amahoro reka bandanye amaraso ndiko ndavuga amaraso afise ubuzima Imana ati numvise ijwi rya murumuna wawe rimpamagara kuva aho yasese umviriza 11 uhereye none ubaye ikivume imivumo siyo mu isezerano rya kera imivumo nibikogwa vy'Impwemu parayo kuboshaka kuvyura ibihari Kristo yaducuwe umuvumo w'ivyagezwe umuvumo w'ivyagezwe ni les lois mosaïques ni amategeko ya Mose siko muri ko muranyumva guhera ubu ubaye ikivumo mu maraso yawe hari irembo ry'imivumo hari n'amarembo y'imigisha iyo utugaye aya marembo y'imivumo uzokwa misozi ubironka vyose hamuzoronka imigisha kandi uronka imivumo ni kuvuga iki ni urubanza rw'Imana ku gikorwa kiba carabaye suguruye irembo mu maraso ngoma nebereke gatoya apana mu isezerano rya kera ubaye ikivume ugerewe kuyerera kure yaho hantu kure yahe yahasesewe amaraso byumvikaneza ko amaraso yasesewe ahantu hari irembo ryirukana ubuzima bw'abantu nico tuma nababwiye menya amarembo ari hano muri nosi ugiye ahantu hasesewe amaraso nubwo atari wayasheshe aho hantu mumenye ko aho hantu hari urubanza aho hantu hari jugement urashobora gutsinda mu buryo bw'umubiri mugabo ugatsindwa mu buryo bw'Impwemu kandi igitsinzwe cyane igitsindishijwe mu isi y'Impwemu ntigishobora gutsindanishirizwa mu isi y'umubiri ivyo bintu mu vyandike nico gicuma nimba na karero uruvyaro rwawe rwabohewe mu isi y'Impwemu nta muganga azoshobora kuguha umuti nta muganga azoshobora kukuvura kugira ngo ushobore kubona uruvyaro nimba iyo ngwara iva ku marembo yo mu buryo bw'Impwemu nta muntu n'umwe w'umushakashatsi w'umuhinga azoshobora gukemura ico kibazo ivy'Impwemu bikemurwa n'ivy'Impwemu ivy'umubiri gakemurwa n'ivy'umubiri nico gicuma hari ingwara zo mu buryo bw'umubiri hari n'ingwara zo mu buryo bw'Impwemu Imana mubwira ngo uzoregerera kure yaho hantu parce que aho hantu hari ivyahabereye abarundi baciye umugani bavuga ngo winjira mu ishamba utazi ukagira iki uwo mugani spirituel yes nivyo mu buzima utazi uzokwa muri kwa record ivyo utataho kuce nawe gituma bino bintu bimbako niko yakonye atari umuntu w'Impwemu birivuga ngo umuntu w'Impwemu asesa vyose ariko we ubwiwe nawe ushobora kumusesa Mwema abwirikana n'Impwemu zacu abwirikana n'imibiri yacu abwirikana n'Impwemu zacu raba kirokira ugerewe kuyerera kure yaho hantu hasamitse akanwa kawe kwakira amaraso iyo ahantu hasamye habire kwakira amaraso ahantu amaraso yinjiriye aho hantu hasamitse akanwa aho hantu habayirembo kwakira amaraso ya murumuna wawe ukuboko kwawe kuhavishije